Ndabaramukije amahoro umwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambwe Sahwanya Frodebu uramaze imyaka 30 utsinze amatora. Uramutswa uwo mugambwe akabona ko hakwiye kujaho ishure ryigisha ivya demokrasi kuko ngo igihugu ntigishobora gushikira inzira y'amajambere mu gihe demokrasi itobiratsimbatara neza mu gihugu. Ibitaro vy'akarere ka Rwibaga biherutse kuronswa ibikoresho biciye kwishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Urongoye ivyo bitaro akavuga ko ivyo bituma abanyagihugu bavyitura boroherwa ndetse n'ibitaro bikahungukira. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ndasuye kubaramutsa ano makuru tuyahereye muri politike. Umugambwe Sahwanya Frodebu urashima intambwe Burundi bugezeko mu gutsimbataza intwaro rusangi. Inyuma y'imyaka 30 iheze uwo mugambwe utsinze amatora, umukuru wayo avuga ko kubona hariho imigambwe myinshi ari intambwe idasanzwe. Pierre Claver Nahimana abona kandi ko hari inkingi ziriko zirubahirizwa nko kubona igihugu gitwagwa hisunzwe ibwirizwa nshingiro. Umugambwe Sahwanya Frodebu uje avuze uti ubu tuja mu ntwaro, tuteza kwinjira mu ntwaro zigengwa na demokrasi. Intwaro umunyagihugu afise ijambo ashobora nawe kwitorera umutwara. Hanyuma umunyagihugu agashobora kuvuga n'ivyo yifuza kwiterambere rimuraba. Haci hashigwaho ibwirizwa shingiro rigenga intwaro ya demokrasi, harimwo ivyerekeye amatora ashimikiye ku migambwe myinshi, nk'ivyerekeye ibinyamakuru vyinshi vyigenga, nk'ivyerekeye gushiraho amashirahamwe menshi agwanira agateka kazina muntu. Nk'ivyo hamwe n'ibindi turabona yuko birimwo mwibwirizwa shingiro ry'ubu, kandi abategetsi bahamagariwe gukurikiza ivyo biri muri iryo bwirizwa shingiro. Turabona yuko mu Burundi ubu habaho amatora, naho bamwe bavuga bati byagenze nabi, muga amatora araba ku mugaragaro, abanyagihugu bagatora ico bashaka. Mu vyagoranye ntitwovuga yuko ari ico kibazo c'imigambwe yicamwe ibice, kuko mu bihugu byose hari mwo demokrasi. Mu bihugu vya rutura bitwa yuko hari mwo demokrasi, ibyo vyo gutana kw'imigambwe birashika, kuko ivyo biva hehe cane biva kuco bita imigambwe ifise nka Frodebu, imigambwe ifise intumbero nyamukuru, mugambi nyamukuru w'igihugu ubufitiye igihugu, ico bita projet de société. Mwawushinze igihe kimwe, imyaka irahera ugasanga nkumbure mwe muri mugambwe umwe ntimukiwumva kimwe umugambi nyamukuru birimwo, intumbero nyamukuru zirimwo, ico bita projet de société, ugasanga ntimubihurijeko. Harabaca rero bavuga bati twebwe ko tutakibihurizako reka twigire mu bindi, nikuvuga ntibacyumva kimwe intumbero projet de société. Ivyo rero barashobora kuvana, birashika no mu yindi migambwe ngaha mu Burundi rano ko biba bakavana. Ikibi nuko bavana bagwanye hakaba ibintu bibi bibaye ivyo, ariko bibavanye mu vyiyumviro. Ni muri demokrasi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi babona ko hakwiye kujaho ishure ryigisha demokrasi. Uwo arongoye umugambwe akavuga ko muri ico gihe bitagenze uko igihugu kidashobora gushika kwiterambere rirama nkuko biri mu mbono y'igihugu c'u Burundi, kuko ngo demokrasi ntaho ibiragera. Muri demokrasi baravuga yuko burya abanyagihugu, kuko intumbero ya demokrasi nuko abanyagihugu bamererwa neza. Mu gihe rero usanze abanyagihugu batari bake bamerewe nabi, bamwe ari impunzi, abandi bataronka ivyo barya, bamerewe nabi, ugasanga nkumbure
abamerewe neza n'abatunze n'abagize gute. Ahantu ushobora kuvuga ngo warateye intambwe ya demokarasi. Oya ntibikunda kuko demokarasi ni itunganywa kugira umunyagihugu ameregwe neza. Ibi bya demokarasi maze imyaka 30 tubivuga, mugabo nta mwanya wabonetse, nta n'inzego zashizweho kugira ngo zigishe abanyagihugu. Iyo mvuze abanyagihugu, hariho abantu bavuga abanyagihugu kamengo turiko turavuga bari mu bitoke bari hehe. Iyo mvuze abanyagihugu ni twese, n'umukuru w'igihugu n'umunyagihugu, twese turabanyagihugu c'u Burundi. Ni ukuvuga rero hategeza kuba inzego zishigwaho canke ishure ishigwaho ifise uburyo bwo kugira ngo baze barigisha abantu bose icari cyo demokarasi, kuko twaramaze kubijamwo duteza kwiga tukamenya neza ivyo ari vyo bikaja muri twebwe. Niho vyokunda yuko mu misi zoza bakaza barigisha nk'ibwirizwa shingiro bakaryigisha, amategeko arikomoka bakayigisha, iba hirya no hino byose bakavyigisha kuva hariya hasi gushika no kuri twebwe twita ngo turabizi, hamwe usanga rimwe atari ibyo tuzi. Ibyo rero byo twita ishure ya demokarasi iteza kubaho. Nibyo nosaba n'ubutegetsi buhari ubu nibatangure bavyiyumvire, reka kuzabarigisha kwigisha ivy'iterambere ni vyiza cyane. Nk'ubu umukuru w'igihugu aheruka kutubwira urya mugambi werekeye yuko Uburundi buzoba bwigaburira bukigaba icyo bita paye emergent mu mwaka wa 2040. Twaravyakiriye neza, turavyemanga. Umwaka wa 2030 naho tube natwe turi igihugu cya rutura, pays développé. Muga bijya ntibishoboka mu gihe abanyagihugu batabyumva neza, batumva demokarasi cyarico, kuko turiko turaronka kiya kigwa cyakozwe kiya gihe. Abahinga batubwiye bati muraraba neza muga mu byerekeye intwaro ya demokarasi, intwaro ibereye, muracyari nyuma, mufise amanota ari munsi ya 40 kwijana. Nibashiraho ishure ya demokarasi, kuko ata demokarasi hari ivyo ayo manota baduha ataduze, ntibikunda ko ryatera mbere rishoboka. Abanyagihugu iyo neza tubaronderera nizoshoboka mu myaka izoza. Amakuru tubateguriye harabandanya ngo ni vyiza ko igihugu c'u Burusiya kibandanya kigendera ibihugu vyo muri Afrika. No mwihwezo wa Dr. Guillaume Ndayikengurutse, umuhinga mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Abivuze inyuma y'urugendo ujejwe imigenderanire mu gihugu c'u Burusiya aherutse kugira hano mu gihugu c'u Burundi. Ikindi Dr. Guillaume Ndayikengurutse ashima ngo nuko Burundi butarigera bwerekana aho buhagaze ku bijanye n'ingwano iriko irabera mu bihugu vya Ukraine n'u Burusiya, kanatsinda ngo ntaco bimaze gushigikira igihugu iki canke kiriya mu bihe nk'ivyo. Ibi bihugu bihanganye Uburusiya na Ukraine biriko biragerageza kurondera abo bishigikira ahana hariya. Bisigura yuko hariho iryo higanwa hagati yavyo kwerekana ati je turi kumwe n'uyu nuri, mugabo ko buzino bugashika Uburusiya bukagendera Burundi ntibica bisigura ko Burundi buca bushigikira Uburusiya canke ngo bureke binyuma ya Ukraine, kuko nta nyungu nimwe bufise. Gusa urumva ikiba gikenewe no ku Burundi buca buraba mu byo bukeneye, icyo bukeneye ku Burusiya, icyo bukeneye kuri iri kumwe na Ukraine, bukamenya aho buhagarara. Ifoto nziza kuko ni intambara hagati y'ibihugu vya rutura. Igihugu nk'u Burundi rero nta nyungu nimwe bufise bwo guhagarara canke hari uko biri kose. Burundi bwamye buguma kandi buzokwama bukeneye ibiva mu bihugu by'uburengero cyo kimwe n'ibiva mu bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Nico gituma Burundi budakeneye kugira aho buhagaze muri ico kibazo gihari. Mu gisata c'amagara y'abantu, ibitaro vy'akarere ka Rwibaga ngo vyararonkejwe ibikoresho biciye mu ngabire zitandukanye z'ubumwe bwa Buraya. Urongoye ivyo bitaro akavuga ko arakunguko kuko n'abanyagihugu baheza bakavugwa neza n'ibitaro bikaharonkera akoyoko.
umva vyarashika n'igihe ukabona umurwayi ubwo ari kumurungika kwivuza hanaka ukabona ivyo bagiye kumugirira nga kubera atabikoresha ufise acumurungi canke atantuzenye atabushobozi bukwiye umuntu yaba bifitiye acumurungika akagenda urabona umuntu avuye nk'ubu turi ngaha akakarere twakira ibitaro vyakira abantu bavuye ahantu hatandukanye nk'umuntu avuye mu Rusaka akishika ngaho ukabona uti uwo muntu ngaha ntidushobora kumuvura ibintu nk'uko ukabona uti naho ndamurungika bagiye kumuvura ibi nga kubera atabikoresho ubu ufise usanga ubaye ngomba umurungike umva baravuye ngaha agashika ibujumbura nta muntu numwe aziyo umva ubuzima bica bitangura kumugora baje kumusaba amakosi kugira yivuze rero biraborohera no kuvuga kumahira burishe bariko bivuza ubu ku ruhande rw'abarwayi bivanye n'indwara baba bafise yaragabanutse amangiye ku ruhande rw'ibitaro nabwo umva tubakiriye ngaha naho batariha amahera nkayo burishe ibujumbura hariho amahera yinjira mu ntuze mu kuri kese y'ibitaro nje ndiko ndavuga nti baradufashije cyane turasahiriza abagwayi tugabanya ingendo zabo. Mu gusozera hano makuru radio television Isanganiro irakeje umukozi wayo Jean-Marie Mayonga yubatse ugwiwe kuri uno munsi tukaba tumukeje tumwifuriza kugira imigisha muri ubwo buzima bushasha atanguye. Chuti namwe bagenzi mwari mwakurikiranye ano makuru kuva gitangura ndabashimiye kubona mwadukurikiye ndabifuriza no kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo yacu.